ibaza Afrika ari igihugu kitagira imipaka, igihugu gifise passport imwe, ukava Cape Town muri Afrika y'Epfo ugashika Cairo muri Egypte, ukivira Dakar muri Senegal, ugashikira Addis Abeba muri Ethiopia, ataviza canke icyangombwa na kimurinze gusabwa. Ibi sivyo ndiko ndarota. Uyu wari umugambi wagutse wa Muammar Gaddafi, umukuru w'igihugu ca Libya, umugabo yafatwa nka kanseri ku banyamerika ariko akabamugisha ku banyafrika na cyane cyane abanyalibya. Muri video uno munsi tuza kuvuga kuri uyu mugabo yabaye igitangaza ku banyafrika na cyane cyane abanyalibya. Yahinduye igihugu ciwe agikura mu bukene kiratera imbere ku buryo na petroli yagugwa amafaranga ubusa ku banyalibya. Kwiga kuva mu wa mbere gushika muri kaminuza kwari ku buntu, yubatse amabarabara, ibitaro, ateza imbere amahinguriro ndetse arenga Libya agerageza guhuza ibihugu by'Abarabu ngo bibe igihugu kimwe. Yagendeye ibihugu byinshi harimo n'u Burundi, hose yagenzwa n'ubutumwa bw'amahoro no kunga Afrika ngo bigihugu kimwe. Si bigusa muri iyi video uraza kumva mu bugambanyi, igiturire, ubunyonyezi, uguhemukiranira. Uraza kumva mo Sarkozy, Clinton, Barack Obama n'abandi. Ndabahaye ikaze mu nkuru ya Muammar Gaddafi, umukuru w'igihugu ca Libya, umwami w'abami wa Afrika, umuimamu ku bamizero. Uru rugendo turutangurire mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 951 mu kwezi kwa 12 itariki 24. Uyu munsi Libya yaronse ntayo kwikukira, abongereza basubira iwabo, igihugu bagisigira umwami Muhammad Idris bin Mohammed al-Mahdi. Ariko nubwo Libya yaribonye ubwigenge, cyari igihugu gikenye cyane ndetse kikaba cyaharuka mu bihugu bya mbere bikenye kurusha ibindi. Iki gihugu nticyagira amazi 80% bwari ubugaragwa, nticyagira ubutunzi ndemano bimwe bita ressources naturelles. Ico gihe Libya yari ifise abanyagihugu bagira ku miliyoni umwe, ariko ibice 14% bonyene nibo bari bafise diplome yo muri kaminuza, nayo 94% ntibari barakandagiye mu ishuri. Ubutunzi bwari bwifashe nabi. PIB par habitant cyagipima abahinga mu by'ubutunzi bakoresha mu gupima umwimbu w'indani mu gihugu yangana n'amadolari 35 ku mwaka. Ibi bintu umwami Idris ntiyari ko byihanganira, nubwo bari birukanya abongereza yarabagarukanye mu mpisho. Mu gusinya amasezerano yabona ko arayo kubogura ubwami bwiwe. Bemeranije n'abongereza n'abanyamerika gushira ibirindiro by'abasirikare b'igihugu muri Libya, hanyuma nabo baze barabaha amafaranga ku mwaka. Kuva ico gihe ubuzima bw'ubwo bwami bwa Libya bwari bubeshejweho n'abongereza n'abanyamerika gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 956 aho ibintu byasa n'ibihindutse. Ico gihe hapfumbuwe ibirombwe bya petrole ahantu henshi mu gihugu ca Libya, batangira gucukura maze igihugu gitangira kuzonzoboka. Kuva bakibona petrole, Libya yabaye nshasha. Ni mwiyo Libya nshasha nyene haje umugabo mushasha, Muammar Gaddafi. Libya nshasha byasigura ko n'ubwami bwa Idris bushigwa ku iherezo. Muammar Gaddafi yari umujene officier mu gisirikare cy'igihugu, yari myiza, umuhungu akerebutse kandi aciye ubwenge. Ubu niwe yasenye ubutegetsi bw'umwami Idris maze azana Libya nshasha. Muammar Gaddafi yavutse ku itariki 7 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 942 mu misozi hanamiye igisagara ca Sirte. Aha ni hafi y'ibahari Mediterane, ariko mu by'ukuri itariki nyayo yavukiye ko ntizwi neza. Se wewe Mohammed Abdul Salam bin Hamed na nyina wewe Aisha ntibari baragiye mu ishuri. Ibintu byaba byaratumye batita amatariki y'amavuko y'umwana wabo. Ku myaka 9 Muammar Gaddafi yatangiye amashuri y'intango, ababaye wa mbere ahonyoje ikirenge mu ishuri mu muryango wabo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 963 Gaddafi yinjiye mu ishuri y'igisirikare. Agezeyo yababajwe n'ukuntu abasirikare muri Libya bigishwa n'abongereza, yabona ko aragacinyizo mu gihugu ciwe mu gihe cyari carikukiye. Mw'ishure Muammar Gaddafi yanse kwiga icongereza kuko nta mpamvu nimwe yabona yo kubikora mu gihe bari bifitiye ururimi rwabo
kandi guyikwije muri vyose. Uyu mugabo yari yaranyuzwe n'ivyumviro by'ubwigenge byo kwikukira bya President Gamal Abdel Nasser Hussein muri Egypt. Muammar Gaddafi yashize mu bikorwa doctrine y'uyu mugabo, yabona bitabereye ko abongereza bagumana ububasha mu gihugu cabo, acagumura n'abandi basirikare baca bashinga umuhari Mouvement des Officiers Libres, umuhari w'abasirikare bigenga. Ico gihe ibihugu byinshi by'abarabu byari mu nzira yo kwigenga muri byose, haba mu butunzi, mu gisirikare no mu idini. Ibihugu nka Egypt, Syria, Iraq byari bihagaze neza mu gutegura inzira y'urugendo rubashikana ku bihugu byigenga muri byose. Kuri Gaddafi ibi byo kwigenga byonyene ntivyari bihagije, yipfuza guhuza ibihugu byose by'abarabu bikaba igihugu kimwe, igihugu kizoba igihangange mu by'ubutunzi, mu gisirikare, mu idini, mu muco. Eka muri make yashaka kubaka igihugu cy'igihangange isi yose izotinya. Intambara y'imisi 6 guerre de séjour yari intambara yahuza igihugu ca Israel n'ibindi bihugu by'abarabu harimo Egypt, Syria, Iraq, Liban na Jordan. Iyi ntambara yatanguye ku itariki 6 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 967. Umwami Idris yanse gutanga umusada ku ngabo z'ibi bihugu by'abarabu, ahubwo yifashiriza abanyamerika mu gukoresha igihugu ca Libya mu gutera ibibombe muri ibihugu byagwanya Israel. Mu misi 6 gusa igisirikare cy'igihugu ca Israel gifashijwe n'abanyamerika cari gihejeje gutsinda ibi bihugu byose. Muri Libya abantu benshi bari bababajwe n'umwanzuro wa Idris wo gufasha Israel no kugambanira abarabu bene wabo. Hatanguye kuvugwa ibihuha byo gusenyura ubutegetsi bwiwe. Kuri Gaddafi iyi yari opportunity. Umwami Idris yategerezwa kuva ku butegetsi. N'ijoro rya mbere myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 969, Gaddafi yegeranije abasore biwe bo muri wa muhari twavuga kare Mouvement des Officiers Libres. Ntivyabagoye na gato, aba officier 12 batembagaje ubutegetsi bw'umwami mu masaha 2 yonyene. Bari barangije igikorwa atani sasu ripfutse. Ikintu ca mbere Muammar Gaddafi yakoze akiba umukuru w'igihugu, yugaye ibirindiro by'ingabo z'abongereza n'abanyamerika zari mu ico gihugu, arabirukana basubira iwabo. Yategetse amabanki y'abanyamerika yakorera mu ico gihugu kuzinga utwabo twose bagataha. Yatangiye gushira mu ngiro indoto ziwe yari afise zo kunga ibihugu by'abarabu maze bigacika igihugu kimwe. Yatanguje ibiganiro muri Libya, Syria, Iraq, ari nakabumvisha ko bategereza kuba igihugu kimwe, igihugu kitagendera ku vyumviro by'abakomuniste canke abakapitaliste. Yashaka kubaka republika y'ibihugu by'abarabu ishimikiye ku vyumviro bya gisocialiste. Yashize imbere icivugo kirimo inkingi zitatu: nationalisme, socialisme n'idini rya Islam. Uyu mugabo yashaka ko ubutunzi bw'igihugu bubu bwa beneco. Yahagurukiye abacura bufuni na buhora bene gihugu mu gihe abo bategereza gukorera babaye mu bukene budasanzwe. Ibihugu by'abarabu ico gihe byari birayike, no kuvuga ko ibwirizwa shingiro atana hame ryari ryegamye ku bijanye n'idini. Gaddafi yarabihinduye, Libya yigira igihugu gishira imbere Islam. Nubwo atarafise uruhanda hengamiye ko mu ntambara ya Gulf War, abanyamerika n'abanyaburaya bamubona nk'intambamye kuri bo. Nawe ntiyashaka ko bamukunda kuko yarazi ko ari nka zambe bazi kujya ziguhuha. Yakomeje politike yo watabwoba. Yatanguye gushigikira Palestina, yanashinze ikigiga cyo gufasha intambara ya jihad. Umukozi wese wa Libya yategereza gutanga itagisi, amafaranga agakatwa ku mushahara agaterera jihad. Ibi byari bisanzwe ku banyalibiya, nta na kimwe babibonamo. Amakontra yose yari yarasinywe mw'icukugwa rya petrol yarasubiwemwo. Amahera atangira gukoreshwa mu bikorwa byo guteza imbere igihugu, ashigikira abarabu tutibagiye n'imigwi yagwana hirya no hino muri Afrika ngo ibihugu byabo byigenge. Ku itariki 6 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 973, ingabo za Egypt na Syria zateye Israel n'intambara yiswe Yom Kippur. Abanya Israel batewe batiteguye mu gihe bariko barahimbaza umunsi mukuru wa Yom Kippur. Gaddafi kuri inshuro ishavu ryagira mu mutwe, yarungitse ingabo butarariye gufasha abarabu bene wabo. Ariko mu nyuma Egypt na Israel bakoze ibiganiro byo guhagarika intambara. Gaddafi ntibyamushimishije, ndetse proje yo kunga abarabu ngo babe igihugu kimwe asa n'ubanje kuyihagarika. Ariko nubwo byari bimeze uko, uyatanguye urugamba mu bundi buryo. Yegera ibihugu byari bihurikiye mu ishirahamwe ryo gucukura petrol, Organisation des pays producteurs du pétrole. Mu nama yabereye Kuwait bafashe ingingo yo gufata ibihano Amerika n'abandi bashigikiye Israel
mu kugabanya umwimbu wa petrole. Ico gihe igiciro ca petrole caraduze kiva ku madolari 3 gishika ku madolari 12 ku kagunguru kamwe. Nibyo bise shock petrolier. Ibi vyatumye ubutunzi bw'ibihugu bimwe bimwe buja mu mwijima, ariko muri Libya ubutunzi bwariyongereye, ndetse PIB ya Libya isumba y'Ubufaransa n'iy'Ubwongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1974. Ibintu byatangiye guhindura isura, iterambere ritangira kugira ku munyagihugu muto muto, kwiga kuva mu wa mbere gushika muri kaminuza byari ku buntu, kwivutsa uko nyene biba ku buntu, yubatse amahome y'abanyagihugu, yubaka ama orphelinat no mu misozi ya kure, iterambere rirahagera. Aya mahera ya petrole ntiyakora indani mu gihugu gusa, no hanze ya Libya yarafasha, kubera ko yakomeje gushigikira imigwi igwanya amaleta mwamwe, ashinga ubutasi bukomeye, ndetse mu minsi yakurikiye bamenye ko Israel ifise ikigwanisho ruhonyanganda. Muri iyo myaka yahinduye izina rya Libya maze ayita Jamahiriya, ijambo ryasigura leta y'abanyagihugu. Ubutunzi bwa Libya bwakomeje kwiyongera ku buryo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1980 PIB ya Libya yasumbiye leta zunze ubumwe za Amerika. Byari bitangaje ico gihe, yari nk'umwami yambara ama uniforme ya gisirikare atandukanye, yari afise n'abamucungera bitareza amazone. Aba bara abakobwa b'amasugi bari bararahiriye kwihebera umutekano wa Gaddafi. Mu gihe yabafashe urugendo, Gaddafi ntiyigera arara mu hoteli, yagenda yitwariye ihema. Ariko iyi ntiyari ihema isanzwe, kubera ko ntiyashobora gutoborwa n'isasu, kandi yari iremye cyane ku buryo bw'uko yuzura indege ari yonyene. Yakomeje politiki yo guteza imbere igihugu ciwe, adevelopa amaproje yo gupompa amazi mu ntumbero yo kuvomera imirima mu bugaragwa. Ubutegetsi bwa Ronald Reagan bwari buhangayikishijwe n'uyu mugabo. Gaddafi yakomeje gushigikira imihari igwana haba muri Afrika, Asia na Amerika y'Epfo. Aha twavuga Somalia, Maroc, Tunisia, Nicaragua, Guatemala, Grenada, Salvador na Colombia. Muri make Gaddafi yari yahindutse element na ku bihugu by'uburengero, na cyane cyane leta zunze ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1981 abanyamerika bararengewe. Umunyamabanga wa leta Alexander kubwiwe Gaddafi yari kanseri yateye isi yose, yategerezwa kwitabwaho. Ronald Reagan na CIA yiwe batanguye kwiga amayeri yo kwica Gaddafi. CIA na Reagan ntaco batakoze, bashigikira imihari nyinshi y'abaroberi muri Libya mu kuyiha ivyo bakeneye vyose ngo bakunde bivugane Gaddafi. Ariko ibi byose ntibyashobotse. Ku itariki 6 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1981 President wa Egypt Anwar Sadat yishwe arasiwe muri Stade Cairo mu gihe ari mu birori by'idefile y'abasirikare. Ibi byose byagirijwe Gaddafi ko ari we yoba yabikoze. Ku itariki 8 Rusama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1984 Reagan byarase ko yihangana aca mu basirikare ba Libya kugira bivugane Gaddafi. Iyo coup d'etat yari yateguwe na Washington yaburijwe mu n'ingabo zicungera Gaddafi. Abasirikare bagera ku bihumbi 200 bose barapfunzwe, amajana 2 baricwa, 8 nabo baranyongwa ku mugaragaro. Ku itariki 13 kwezi k'umunane umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1984 habaye traité d'Uja. Aya yari amasezerano y'ubufatanye hagati y'igihugu ca Maroc catwagwa n'umwami Hassan hamwe na Libya twagwa na Gaddafi. Amerika yarababaye kuko Maroc barabagenzi, Libya nayo ikaba umwansi nimero ya mbere. Kuri bo ibi ntibisobanutse. Umwami Hassan bamwokeje igitutu, baramutera ubwoba kugira ave muri iyo coalition, ariko umwami Hassan yabaye umwami nyene agoma kwijambo giwe. Umwami Hassan yavuze ati, Amerika mwebwe murazi neza ico mushaka kuri Maroc. Maroc yabahaye ubutaka aho mucisha ibikoresho byanyu bya gisirikare canke ibicuruzwa, yabahaye n'ikibanza c'imyimenyerezo ku ngabo zanyu. Muri make Maroc nta kimwe yabimye. Ariko ndababaze, Maroc mwebwe mwayihaye iki? Umwami Hassan yabakuriye inkoni ku gishitsi ati nimureke twiyunge nabo dushaka, kanatsinda n'abanyafrika bene wacu. Mu minsi yakurikiye habaye igitero c'ubwiyahuzi mu gisagara ca Berlin, ahantu hakunda guteramira abasirikare b'abanyamerika. CIA mu matohoza yakoze ntiyamenye neza uwabikoze, ariko kuri Ronald Reagan amatohoza ntiyarakenewe, nta wundi yabikoze atari Muammar Gaddafi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, President Ronald Reagan yagize ati, Gaddafi ni mbwisara, icari gitegekanijwe rero kwari ukurikira mbwisara. I Washington hatangiye gutegurwa ibitero byari bigamije gusenyera ubutegetsi bwa Gaddafi. Ku itariki 15 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1986 iba hari Mediterane yari yuzuye amato n'indege mu kirere byose byerekeza Tripoli guhagarika ya mbwisara Muammar Gaddafi.
iyi operation bayise El Dorado Canyon uko byari byateguwe bategeza kugaruka bishe Gaddafi nta kosa na rimwe ryategerezwa kubamo.